twuzure na bose. Ikiganiro cy'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Nshuti mgenzi mukunzi washimye guteramana natwe kuri no mugoroba, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Nguhaye kaze mu kiganiro twuzure na bose, ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ukaba uri kumwe na Samuel Nsabimbona hamwe na mugenzanje Leonidas Manirakiza. Tukaba turi hano mu ntara ya Makamba muri komine ya Vugizo, turi muri zone ya Gishiha, turi ku musozi wa Rugaragara ahari isoko, niho duhuriye n'abashingantahe hamwe n'abapfasoni bagomba badufashe kuremesha kino kiganiro. Nagomba mbanze ndabaramutse bose hanyuma bace batwidondora. Amahoro neza. Amahoro neza. Jewe akazina kiwanje nitwa Harushimana Pierre. Je nitwa Kabura Karebe, mbwa kwizina bazi Kabura Charles, mbwa ku mutumba wa Rurambira. Je nitwa Ndwayo Lawi ku mutumba wa Jongwe. Je nitwa Ndayishimiye Elias. Nanje nitwa Niyonkunda Eveline. Nanje nitwa Minani Elizabeth. Murakoze cyane. Naba rero tugomba kubatubwire ibijanye n'ingene ivy'amahoro vyifashe hano muri zone ya Gishiha, bahereye nyene na hano turi. Nagomba mbaze mubona ivy'amahoro n'umutekano mubano mwiza vyifashe gute? Murakoze kuduha kanya. Twamaze kwidondora akazina kiwacu. Izone igizwe n'imitumba indwi. Umutekano wifashe neza muri rusangi kandi no mu mibano vyifashe neza, uretse rimwe aho usanga hariho abasuma bajya baja kwiba mu mirima. Ahanini cane nivyo tubona muri zone, ariko bitagwiriye cane. Ariko vy'umutekano, umutekano wifashe neza muri rusangi. Yego. Umutekano wifashe neza muri rusangi, ariko ngo hariho abaja kwiba. Ku mwebwe Gakarebo musanze mubibona gute? Twebwe uko tubibona, abo basuma ku vy'ukuri ubu nuvuga ko twabatujije. Yego. Kuko twabatujije bari bibigori bahagirane, aturafise amakomite y'umutekano ku mutumba. Nk'iyo mitumba ndwi ntwara mu vy'ubutunzi n'umutekano nja muri wo. Hanyuma twumvise ahantu habaye abasuma, ntitukanwa nijoro, ntitukanwa ngo n'umurango, naho basa munani y'ijoro ntidusiba kubafata. Abo bose rero twabapfunga, harimo n'abageze mu mpimba, twafatana inkoko, ibitoki, ugasanga mu nzu bagize amastoki y'ivyo bivye. Amabati naho banashaka baratwivye amabati, muga turayatora ko babikora mu ijoro, nako twaramenya ukuntu tubikorerako. Ubu rero kuvy'ukuri no amahoro ni yose. Abasuma yumvise ati anaka ayivye tuba twamutoye. Nico gituma ubu benshi aha muri zone Gishiha barayubaha. Baramaze kubona ico twase ko ngahe ntangwe ndende, nta muntu atera ingorane abanyagikungaha. Atumwumvise ninanze ngo nitwasiba kubatora yari abasuma. Ubu rero ni vyiza, nta ngorane tubona ngaho ubu n'amahoro vraiment. Yego. Sindabizi ku mutumba Jogwe ingene vyifashe. Ku mutumba Jongwe kwa vyifashe neza cane. Vyifashe neza cane kuko kenshi nk'abo basuma nyene yo tubafatiye mu mima y'ibiraya, kenshi turakunda kuja tubashikiriza ubutegetsi bakaca babahana. Ari naho babunguruzo bivanye n'icaha baba bafise, kuko hariho umufata ugasanga manje kunigana kusanga ashaka komesa umuntu iyo bashaba munguruza mutansiferi kugira ngo aje mu mpimba. Ariko abandi bose bwahera ngaha muri komine Vugizo nko biherera kubera ari ubusuma buto. Kandi kindi naco hawuraba ubusuma ubu ntibukigwiriye, ubu bwarapungutse. Ubu turaryama neza. Ayo kare waza wumva hirya no hino bavuze ati igisuma mu ndimo. Ariko ubu n'amahoro kabisa. Ubu umutekano tuvutinisa uko turyama neza, tukavyuka amahoro, tukuva hirya no hino bukeye intwengo ari yose. Ubu turashima Imana kabisa. Yego. Sindabizi kuri nyumba 10 aho mutumbereye mwebwe muri izo nzu zanyu 10 muryama neza. Yego, murakoze kumpa ijambo, turyama neza. Siyo Ndayishimiye Elias aho mperereye ku mutumba Rurambira. Yego. N'uyu mushikana Karebe turakorana mu mutekano. Atelefonye nyavyuka ijoro ngahitana abantu dusangiye umutumba. Abantu dusangiye umugambi wo tuzi ivyo bisuma. Tukabafata niyo mise twarabafashe bari mu mpimba bamwe,
abandi babonye turabahana bito bito ku buryo batari bafise ingorane zihambaye mugabo bari bazitwaye nk'amabati kweri bari mu mpimba ariko rero ubu abantu bararyama neza kandi mugabo naho turyama turirarira ugasanga isahandi turi maso abandi bakaryama kugira ngo turabe ntihagire ikiduca mu ryahumye ariko hari naho turyama neza tugire Kristo ganze sindabizi kubigeme umwigeme wewe wumva utekaniwe aho baye muri iyi zone yanyu ya Gishiha. Murakoze kuduha ijambo. Mu bisanzwe ahantu tubaye ni ku mutumba wa Rurambira. Mu bisanzwe twavuga ati umutekano ni wose kuko dufise abatware barabidukurikiranira cyane kandi iyo hagize nk'akantu kubuka bakavuga ati ngaha harabaye ikibazo kanaka basidukana niyo nka bagatuza abo bantu nivyo tugire Kristo. Nta gihungabanya bigeme kibaho. Mu bisanzwe ivyo birabaho ariko mu gihe bimaze gushika baravyigira bakabitorera umugambi ico kintu bakaraba inzira cazananye abo bantu nk'abigeme kwere baradukurikirana baremesha kiyago bakadushikako bakakubaza nk'ikibazo wagize ukabasigurira bakabigufasha bakanakukurikirana bakakwereka nk'inzira mu bisanzwe wagize nk'ikibazo ukanakomereka bakakujana ku bitaro nivyo tugira amahoro. Yego cyane ngira ngo baraza kutubwira ingene babigenza kugira ngo n'abariko baratwumviriza hirya no hino bashobore kurahura ubwenge kuko muriko murabigenza hano muri zone ya Gishiha. Umupfasoni Elizabeth uti umutumba wa Kiyazi byifashe gute kuri uwo mutumba? Ku mutumba wa Kiyazi byifashe neza cyane. Mu minsi yahera hari habashinga ntahe bari baracikije ugahura barubakanye bidaciye mu mategeko ariko haciye hasohoka itegeko ubu umushinga ntahe arandikisha umukenyezi wiwe ubu nta mushinga ntahe agihohotera umukenyezi mu rugo barubahana ari gikenewe mu rugo bakavugana ati n'umusi nta kunyuka ariho n'umusi zo gushura igitoki uzana umunyu uzane rasiyo mutumba wa Kiyazi hameze neza haratekanye nta mukenyezi ahohoterwa tugira Imana. Yego cyane nta mukenyezi ahohoterwa kandi urumva yuko ari vyiza. Chef wa zone muvuze yuko ari amahoro kandi nabo mufatanije ibikorwa baravyemeza. Ayo mahoro ahanini abonekera mu biki? Murakoze kuduhongera kandi kanya. Ayo mahoro ikimenyetso cinge naboneka ubwa mbere nuko abenegihugu bose iyo haraye amahoro bavyuka ku mirimo ya misi yose ku bikorwa vy'igihugu ibikorwa vy'iterambere bakavyitaba. Ico kiri mu bimenyetso yuko umutekano uba wifashe neza. Iyo umutekano utifashe neza no kuvuga abantu bari mu ruhagarara no kuvuga imirimo ya leta ikihagarara n'imirimo y'abenegihugu igahagarara. Ariko rero ikimenyetso c'uko umutekano ari mwiza nuko ivyo bikorwa vyose babizindukamwo ni ikimenyetso rero c'uko umutekano uba wifashe neza muri rusangi. Ego muti rero mu bikorwa ni naho mubonera yuko ico ayo mahoro asasagaye. Ego ayo mahoro tuyabonera ngaho muri ivyo bikorwa kuko iyo abantu bazindutse ku mirimo ya misi yose canke umuntu agatembera agataha amahoro canke akagorobeza agashika amahoro ivyo biri mu bintu bituma umutekano tubona ko ari mwiza kuko mu misi renganye murazi yuko byari byaciye mu gihugu abantu barara mu mashamba mugabo abantu baryama neza agakura gahuzu kubera umutekano azi ko ari mwiza nico kimenyetso cerekana ko umutekano twebwe muri zone yiwacu umutekano tuvuga ko tuwufise. Nivyo murakoze. Ngira ngo na Karebu nk'umuntu agwizitunga ubona ivy'ubutunzi biriko biragaragarira muri ayo mahoro muvuga. Ashe ivy'ubutunzi biragaragara cyane gose. Twe tumaze imyaka 19 dukorera komine yacu yavukizo. Tukitangwa mu bikorwa ngaha bo muyinga haragenda 7,800 ariko tumaze gutangura ibikorwa twaronka 70,000 canke 100 muyinga. Urumva amahera yaciye tanga kwiyongera uvyerekeye mabarabara mu mataxi y'imiduga nibiki haragenda nk'ibihumbi 60 mugabo tubashobora gutwara 800 muyinga 700 urumva hari yongereye amahera menshi gose. Cyo nicerekana ko umutekano umeze neza naho abasamuna n'ijoro mutwe turayitora ikariha neza aho nta ngorane. Nico gituma twaciye twihuta tumaze kubona amahoro n'umutekano bigwiriye twaciye dushingishira hamwe muri 2006 tugitwa Sangwa Inka. Prodema iradufata mu mugongo iduha inka ku mutumba tubaye ko turaronka inka
13 ubu zaraviyanze zigeze ku nka 97 izo ni nka za kijambere bigeshe munye turongoye ubu twa turagira ati boko dufise ibitungwa nabyo katurondere uburimyi nabwo ko tumaze korora tutega kureca turima cyo gituma mubona tuhadukorera ngaha hitwa kwitangi aho bahora bogeshereza inka buro niho tuguriziza umwimbo irishira hamwe tusha tugiye tuhasangwa inka ya kabiri kurasangwa inka ya mbere ariyo dufise mu izo nka ubu rero hajya turafise abanywanyi 72 aba mubona ivere turi kumwe mu ryo shira hamwe nyene ngaho hanyuma hariho n'abandi ngaho turiko turakora ibikorwa vy'iterambere hanyuma twari mbu ibiharagi bishimishije hanyuma turiko turubaka ikiruri c'inkajya ndafise programme imana idufashije ko tuzorondera inka zishira hamwe kugira ngo abanywanyi amase bakura muhira bayaruhuke hanyuma tubaruhurira ibikorwa kugira ngo umwimbu utere uduga igihugu kuko kigwa n'uburimyi n'ubworozi naco gituma tuvuga duti twebwe amahoro ni yose kuko ntiwojerwe ubutunzi hama ngushe wicara ngaha utarondeye umwimbo nawo kuntu abanyagihugu bawe botera baje imbere ubu turabatera kamo nk'abanyeshuri baje amashuri baze bamwe barimwo baraza ubuhinga bwo bigize ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi basha bafasha babandi bataramenya kurima no korora ubu turi kumwe mu ivyo bikorwa ubu turabona ko ibintu ari byiza cyane gose yego mbega nyene iyo muvuze yuko abantu bagize ishira hamwe umutima uranga abanyeshira hamwe kugira ngo ibintu bigende neza n'uwuhe mutima uranga abanyeshira hamwe nk'ubu turababwira ati bo turakeneye gukoteza kugira turonke umwavu w'ikizungu tugaca turaba abantu barimo n'umwavu dukoresha aho hantu tugaca tubabwira igiciro twohagarara kugira ngo twese tuje ku rugero rungana tuje turonka umwavu tugaca tubabwira ati dukoteza amahera manaka abo bose kayatanga atangorane hama tugaca tugenda tukagura ivyo bikoresho tuba dukeneye gukoresha donc hari amakomite yajejwe abanyabigega umwanditsi nkuru n'umwanditsi umunyabigega nawe akabika amahera je nka je president wishira hamwe sho gushira amahera mu kuboko kuko siza amahera mu kuboko mengwa ishyamwe riba rifiswe n'umuntu umwe mu kuboko naco gituma habo umwanditsi akandike ivyo tuba tuko turakora umunyabigega nawe agashingura ayo mahera hageze gikenerwa komite kaca yicara tutori kiniki tugura ibi nibi ego mbega udafise amahera rero urumva ngira ntashobora kuja muri iryo shirahamwe ryanyu twebwe udafise amahera turamwakira kenshi haraho imana idufasha tugatanga ibikorwa canke nk'umuntu afite ikintu cakoresha co twomukorera nk'akaronko guhanda nko gusiza kabati ndafise igipande turakibereka bakagenda bakagikora umwe adafise amahera gukoteza akaca aronka amafaranga yo gushira mushira hamwe ivyo biraba kenshi turafite aho twarimishije ubwatsi mu muryango turashira hamwe tugira mu harime hajya uje adafise cyakoteza akaronka cyakoteza iyo haboneze kubugara ntavuga ntigera mu bagari hajya tukagura nishira hamwe bagenda bakabugara kugira ngo wa muntu mutoyi adafise ico yotera mwishira hamwe aronke ico yoterera wanashaka nk'ufite icyo akoresha mu muryango mu tumwe mushira hamwe agize icyo afise arahamagaye umunywanyi ati ngo nkore kugira ngo yakotezasyo ubu vyifashe neza nta kibazo urumva yuko hariho umutima wo gufashanya gushigikirana kandi ngo umuntu wese akagira umwumvikano akurikije uko uburongozi babigiye mu inama kuri wewe Garewi kuri uwo mutumba wanyu wa Jogwe harabaha amashira hamwe rero cyane amashira hamwe ariho amashanga dukina ya nawe nuze aho yaradufasha mu muryango wa misi yose haraho kenshi yo ufisa akagwane kanaka kaya twatugera kugurana umuntu wari wo wese kwa tugurane akamanza kutogora kuduha ariko no muzi ko iryo shira bijya nawe nuze iryo riradufasha tubagenda muri iryo shira hamwe hariho abakuru baba bayirongoye nicegera n'abanditsi tukasha tufata amafaranga dukinisha nko mu kwezi turashobora gukina imisi 4 iyo tugiye gukina mu ndwi rimwe umuntu akaziganya amafaranga 205 ivyo 205 ukasha ushirayo n'amajana 3 y'inteka kaza aya 3 rero ijana y'inteka kaza amajana 100 yo gufasha imfuvyi kuko turafise imfuvyi nyinshi usanga ziga zitagira bazikurikirana kwa usanga dushiye amafaranga amajana 2 tuba tuziganya maka umwaka uheze haya mu 8 tuza kubagurira amakayi ayo makayi shwa turaba nk'abana bashenga nka 25 canke barenga abo twafasha amakayi y'ishuri n'ikaramu bakoresha kasha bituma rero bantu nikora dufise boroherwa muri bimwe kandi basha batwizigira cyane bagira uti amashira hamwe arakaza aho no munsi kenshi abantu babayeho kubera amashira hamwe kera twari kubita ku muntu titugurane igirante kwasanga aciye akwima iyo ayaguhaye naho kwasanga aje kuyagusaba ataranagira nisango cyane naho kanayabura akamaza kugushengeza ariko no munsi ikingo cyo twahanye mwishira hamwe tugenda turagurana na isanga igeze umuntu akacagana ari make yose akayariha naco gituma butubayeho ku buntu bw'Imana buvanye n'aya mashira hamwe yaje hirya no hino kandi
iterambere ryabaye iterambere no kumutuma turafise ikigega c'umwimbu. Ico kigega c'umwimbu kiradufasha cane bene igihugu kare nabo basoma twavuga baraza mu nzu batwara uduharage canke utugori, ariko ubu kubera amahoro twaronse ikigega ku mutumba, ibu two twimbuye twose zakubika muri ico kigega, kandi usanga iyo hageze ico kigega nishira hamwe. Iryo shira hamwe rero uje kuziganya agena agira ico asizeho kugira ngo turonke imiti yo kugira ari yo kuzoshira mu miti mu byo biharagiye babaje kubita canke ibyo bigori, kandi ugasanga ibintu bigiye neza bicaye bitaya bije imbere. Umuntu agiye kubikuza utundu twiwe mu mahoro, kandi kare ahize mu yayo ndaho byabungwa canke bigatita, ariko mu kigega uko abibisi niko abivanayo bikomeye bitabunzwe, kandi usanga amahoro umunezero mu muryango usanga ni wose. Ndacho gituma ubu tushima Imana aya mahoro tufise, twovuga nayo Imana kuko turabintu igihe twage turacamwo byari ibihe bibi, ariko turabishimira Imana kuko umutekano ni mwiza cyane. Ubu nta muntu akirara rubunda canke akivyuka umutima wavyimbye ngo buhava buca canke baba dutera. Ubu twiryamira amahoro kabisa. Uwo ari wese mu muryango, umwana arajya gahaga, naho twebwe ku mutima tubaye ko jongwe ibitoki kure byarahonye ntabikiriho, ariko naho byahonye turiyunganganya tukarima ibijumbu bisigaye canke tukaza turabishora canke ibyo birasha nk'amashu. No mu bishiramwe turimwo turafise ibivi twera turarima byishira hamwe, iyo twimbiye twabishira mu kigega. Abanywanyi canke abene igihugu bataronka ushobora kubigura akaza kubitugurako, ukabisanga baguriye umwimbo hafi, ukasanga tugira iterambere mu bo hanze no muri twebwe, ukasanga tubaho neza. Nivyo byatumye umutekano ubaho. Yutabaho umutekano iyo byose tubikora ntaho tuba tubikorera, nivyo tugira Imana ni habwe icyubahiro. Urumva Imana ubwo duti umutekano uva ku Mana, kandi urumva niko biri. Imana iroyemwo ibintu biraheza bikagenda neza. Hari ijambo wagiye urakoresha ngo mu kwezi canke ego mu kwezi ngo muraja gukina gukina mugomba kuvuga iki? Ni nkino z'umupira w'amaguru canke nizihe nkino? Niyo shira mujya nawe nuze. Iyo shira mujya nuze uko tubikora tugira tugiye mwishira hamwe. Iyo shira hamwe rero ko utabibona ivyo tugiyemo dushobora kwitahura. Naho twashije tugira uti nukuza gukina akaja naho kapfuye, kuko iyo tugiye mu shira hamwe ko bitabizi babona dusanze amahera aho kwa kaze twe turakina, bakaca bibaza uti n'ugukina, kumbe turi mu mugambi w'iterambere. Niyo wahawe iryo ryungana ryapfuye. Ni vyiza cyane. Mbega ko mu mukino haba habarorerezi, haramahora muhamagara abarorerezi? Hanini abarorerezi ni twebwe nyene, gusa iyo dukoreye ahantu nk'umuntu atubona aca yibaza biko bakina kamari haba bakina ibiki, kumbe natwe mwishira hamwe yo kuziganya no kuguranana tugenda tuziganya kugira ngo uno ugurana guyongera gurane tumuhera aho nyene. Yego kabisa. Inge tubaze umushinga ntahe nawe, urumva yuko ngo barakina kandi bagaheza bakiyungunganya bakavamo ikintu ciza. Mbega nawe uri mwishira hamwe? Ni mwishira hamwe. Turi mwishira hamwe rya noze rya koperative. Turarima kandi naho ritarafatana neza rije vuba, ngabo tubona aho rigeze ni vyiza. Hari abantu bari mingano bariko barakubita, abandi bwasi barimye bateragiye. Hanyuma hari abandi nyene dusanganywe bari mwibarabara rirera derere, hararyoshe bari na rugo vraiment turakorana neza. Nico gituma mbona ko umutekano ari mwiza, kuko yatari umutekano andi bokora amabarabara ntiboja muri koperative. Turashima Imana ko yabidukoreye, imitima mibi ikavaho, abantu bakanezerwa, abana bakiga ku buntu. Turashima cyane. Ahubwo dufashe, ahubwo mwebwe muri imbere muduhereze akantu k'agashimwe, ariko tuhadukora ibyiza. Naho turi mwishira hamwe, rega turacari bato, dushiriho akantu twiyunganye tugerekereza.
reka ngira ngo bazohaca barabe hanyuma baheze barabe yuko mugakwiye, ariko akambere mugashimwe nuko kubana neza nayo mahoro nuwo mwimbo muheza mugakuramwo. Wari uri kuravuga uti ibarabara rirera, naye nabanje kugira ubwoba mugabo havuye uvuga igituma ryera nuko baritunganya. Reka rero mpijambo mugenzanje Leonidas Manirakiza ashishikarire aha twari tugeze. Yego murakoze cyane. Iyo muri ko muravuga ivyo byo kurima no korora, biboneka yuko mwe mwamaze kutara wamwibutsa uvuga ngo mu nda harara inzara hakavyuka inzigo, rero mwebwe icyo cyo mugwanye sivyo ga Everine? Ego mu bisanzwe twebwe tumaze kubona ko twoja hamwe, twaragiye mu makoperative turagwiza nyene imyimbo, turarima imbuto zirobanuye, kandi twaragerageje gukura abantu hirya no hino, abantu turegerana. Niyo mpamvu ubu abantu ari benshi, kandi benshi n'ubu baguma binjira, umwanya uriho. Kandi ikindi kintu twe mu bisanzwe turicara tukavugana tukayaga, aho umuntu afise ikibazo umuntu agafasha uwundi. Mu bisanzwe ivyo byose turabona ko bijana inzira nziza, kandi abantu benshi turafatana mu mugongo, nk'umuntu iyo akenye iki uwundi agifise arakimuha. Nivyo. Ego mwebwe Elizabeth muravye ingene muriko murakora ibikorwa vy'iterambere canke ibikorwa vyo kwiyungunganya muri mira hamwe, nta bantu bindira amaboko uhora ubona iruhande yawe? Ego barashobora kubamwo, turashoboye kurima, bamwe bakarima bagatoza, abandi bakaguma bakwega amaboko. N'ahandi aho tuvuye harimo bari banyegeye bararinyegeza, natwe turiko turakora. Uyu mukuru w'ishirahamwe niwe yahise arabaraba, sinzi n'ubu ko bariko barakora, barabamwo cyane. Jena gihe bagira bariko barihereza akavura musase nawe hari hakiri kare. Ya nibinebwe babona bakuru babo bagiye, natireka natwe tuje mu by'iwacu, kuko benshi bariko barakora, abandi nabo bariko barayora amase, bamaze kubona ayo mase aheze baca bagenda kunyegera. None mwebwiga Karoli mujejwe ubutunzi kamuje n'iryo shira hamwe, nk'abo bantu bifata gutyo mubahanura iki, muhora mubabwira ngo iki? Nk'abo bantu musango twasanze binyegeje ahantu batariko barakora, naciye ndabaha ikindi gikorwa bakora kugira ngo bagenzi babo ntibashavure. Aha muko duhejeje mu mwanya tubaza kubashira ahantu tubaha impanuro kugira nejo wundi bamenye icyo bakwiye gukora, kuko baje mwishira hamwe ni kwengengana. Wana nk'uwo amaze gukora nk'icyo twamwereka ati kosa wakoze ntuzorisubire, kandi turafise amategeko agenga ishira hamwe. Iyo umuntu akojeje kabiri gatatu turamuha igihano. Nk'akarorero abandi turiko turarima bagashita ataratoza, cyo tumwe ati we nuri gushita hajya agasha yihata no hanyuma kubona ko iryo kosa turisubira kugira ngo duteze tuje imbere, kuko nk'akarorero ku munzane twese tugabura umwimbu twese turanganya, ibikorwa byose tukabinganya. Nk'iyo habaye ikibazo cy'uko uburyo bumwisha mutakwiye neza, twashobora kugurana ishira hamwe nk'amafaranga kanaka bakenewe, bakazodusubiza buke kugira ngo twengenge babandi badashoboye. Ari nayo mpamvu ushoboye guterera amaboko naterera amaboko, icyo adashoboye naco twagiye mwishira hamwe ngo dufashanye, turarifasha tukaduza ikivi, hanyuma bakazoturiha buke bitonze. Nk'akarorero mu ihanda riheze twari tukiri mu mutayi mutoyi, turagerageje guterera hamwe, turakota ibeni, turagura amase, turabaterera. Uro twiteze ko azo twishura mu mwimbu twimbuye, muga twebwe nta nyungu tubasaba, kuko nagiyemwe gushaka kwanje kugira ngo mfashe abo mbona bakiri musi yanje. Nico gituma tubagurana tudasavye inyungu, kuko ubasavye inyungu usanga uha umengo uri kuracuruza kana uri we wubaye umuvyeyi wabo. Nayo mpamvu tuvuga duti hageze ikintu c'ingorane turafashanya tutarondeye inyungu. Nk'akaribona nk'ubu twa dufite angire twasigaje mu kwezi niyo twakoresheje, ariko yandi mashira hamwe ivyo ntavyo woronkamwe. Wanashaka nk'ubu twebwe iyangire twakuguma n'umunsi dufise iyo mwihanda, iyo wikusiza mu twamaze kuyikoresha tukikurondera iyo mwihanda, kubyo adoshika mwihanda umunywanyi atafite umutima uhuha ngo mpabambura ico ntanga yakuteza ngo bavibura. Twe tuzomusaba amaboko gusa, mbere byose wanashaka twarabiteguye nuko ntimo tuzosomba amase, twarateguye uburyo bwose. Ubu rero umwe adafise inguvu agati habanye kamahera naho ntayafise, twaje tumutera intege akabona yuko azozana ukuboko kwiwe. Ari nayo mpamvu hageze kurima tumuhimiriza kurima duha amaboko, ibidashoboka nawe tori mwunganira. Yego kuvyerekeye abanyeshira hamwe hari usanga umwe ari magara make, uwe nawe ugasanga arafise inkomezi zikwiye. Bya nk'iyo umuntu bishitse mwahora mubona akora neza ariko amagara kamukika, wewe mu mwihanganira gute? Nk'akarorero harimo abantu muri iyi minsi basavye ko bavamwo, bari abantu 6 twarabasavye ko bandika makete. Bivanye n'iki? Kuko yanditse ikete naho uza kandi karusho mwishira hamwe
yamaze kwandika ikete cyo tubagiye yandikiye ikete kona ko akarusho ubundi kazoza akamuraba nikajya kwizotariki nyine yandikiye ko ikete tutarakaronka ntacazorondera muga tumaze karonka kazuhabwa bajya basigaye mwishira hamwe hanyuma harabo twemerera kuva mu imbere tumwemerera kuvamo amanza kuri ivyo bafitishira hamwe vyose tuca turacho twa dufite mwishira hamwe tukamu muga hera nishira hamwe ntitumukundira ko agenda uko amanza kuririha icarondera mwishira hamwe tukazokimuronsa natwe yamaze kurishira hamwe yego namuvuga muti naho uri magara make gumamwo bigenda gute yo cakora gute ari nkamagara make twebwe nk'umuntu afite amagara make twese ntitwama dufise inguvu zikwiye ubona shaka beshi barimo nk'akarorero twashobora ati kora igikorwa na kitaruhishije nk'akarero ko gushira ibigori mu ibango kubera kunamanga gushamwa amasata bishobora turambwa nuga mu kigori wewe urengana cyangwa nuga mu biharage ugende cyangwa nkaya tiriko turarima turashobora ati kangaza ivyatsi wewe gubwi nguvu afise twamuha igikorwa kikoranye n'inguvu afise kugira ngo ntave adebukirwa kubera adafise inguvu kora nk'uri zabe tumuhaye isuka atirima arashobora ko mujyari afise amagara nawe akabana icyo kindi gikorwa kuko bose turi kumwe ngabye ibintu bigenda neza ntangorane nta muntu twirukana ngo niko afise amagara make kuko turaza amagara ahubwo bisako tumwengenga nawe agera ku ntangwe tugezeko niyabona bigoranye twavuga ati zana umwana mu muryango asubirire mu kibanza ciwawe canka kara mushinga nawe wiwe canka ari mushinga nakadana n'ufasoni kugira mu abonye ko adashobora gushika mu bikorwa zina giye wiwe rigume ku murongo ivyaronka rigume ku murongo yego Bako cyane mwobwira ngo ikabati ariko batwumviriza kumbure badasanzwe bafise amashamwe canke bigira ibinebwe ugasanga ntacyo bariko barakora ntacyo bahereze mino cyo no bahanura igihe natanga iryo shira hamwe 2006 ugiye nka twarose baravuga tujya nta nkazofa yararose kuko baragenda bagakoteza amahera cyatwara mu birabo ngo bariko basorora abajya babijejwe mugabo yabapfuyeko cyo gihe twe muri komune twarose turi abantu babiri irindi shira hamwe twaronkera imwe inka nta nimwe ukibaza twe turafise inka mu miryango je nkiyo narose nkubifise inyana zitatu nazo nyine zarimye hanyuma abandi bose vraiment inka zibayeho neza ni nziza aha rero nk'ubu tubasha kuzidandaza mu miryango ga ku mutumba zigume zigwirirana mu mitumba kugira ngo abandi baronke ubundi aronke ubu turafise inka ziteye ugomba nuwoza kagati isha muri ryapfuye ubusa ariko andi mashira hamwe yose yarose impene yarose ibiki aha muri zone gishiwo ati twereke ibitungwa mwarose mu misi yahera ntavyo bokwerekana tutwaze amategeko abikingira umuntu ashaka kudandaza igitungwa atabajishira hamwe atangura nafise turamwitondera twamada itoto mukidandaza cyo no hanura abantu harimo abavyuka mu birabo ngaho sisiba kuvyugara twabitoza namande wanashaka nk'ubu mu gitondo twe turiko turarima ngaho gusana nabo bicaye mu birabo turayahana kugira ngo nabo babone ico tugeze ko bagikore nabo ko nk'ubu tugiye kurima nawe yicaye hajya ejo aduza kutwiba hahande ngaha ariko rero nkavuga nti abashoboye nibaje mu mashira hamwe nkuko nako twayagiyemo kandi tukana ko dufitiye akamaro ko nkaje yewe simba niriwa naje ndiko mashira hamwe naje mpanga ntikanaje nicere ndubuke gatoyi muga nkaraba ejo kazoza iyi myaka mfise niyo gukora siyo kwicara hazogira igihe cyo ati ndashaje muga iyi myaka mfise inguvu reka ndayikoreshe izogirira akamaro abana muga naje ntazo ngishoboye kwiruka niyo mpamvu tujya mu mashira hamwe muga ngo turabe ko n'uvyo tabije imbere nkuba ndati ko twasira ikibanza niyumvishe hamwe ko tuzoronka inka umwavu tuburonke ngaho wanashaka dutanga akazi kubazoziragira aho nyene mwishira hamwe kugira ngo ishira hamwe igume riduga ivyo bitungwa n'ivyinshi bizovyishira hamwe umunyeshira hamwe kuvuga ati ndafise inka hajya agwaje umwana akeneye amata akayatora mwishira hamwe kugira ngo abantu bagume begerana turabe ubudasa bwacu ukuntu tubuhuriza hamwe kugira ngo abantu bamenye neza gutunganya ibyo mu ngo zabo yego urako cyane mwumva yuko kuja hamwe abantu bakorera hamwe biri nakarusho biratuma bashika n'abatoshitse kandi bakadoda n'abatododoye rero nyaza kwico umwe wese ariko aracumviriza yo gifata nkama akagikorera kugira ngo abantu bane bisununura mu kubaho kwabo kwa misi yose ikiganiro cyacu cuno munsi kigarukiye ngaha twadushimiye abadufashije kugitunganya twahuriye muri zone gishiha twadushimiye nawe warutize yompi Rodas Manirakiza hamwe na Samuel Sabimbona mwari kumwe turabasize twipfuriza umuhingamo mwiza naho butaha mu gihe nawe wowe ugomba kutubaza cyo kutwunganira ushobora kudutelefona cyangwa ukatwandikira wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho utwandikira ubutumwa kuri telefone ngendanwa inomero 79 804 286 canke 69 671 271 urashobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi ushobora gutelefona ku telefone yo mu biro 22 24 26 57 canke naho tugendere aho dusanzwe dukorera ni kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglikane rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité mwirohero ya mbere tukaba tuguhaye kaze reka ndakwikibanure ndakwifuriza umugoroba mwiza naho mu ndwiza nkaho twatanguriye wuzure n'abantu bose mu bana mahoro.
cyari ikiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.